Shalom, shalom. Uyu yanse ko murondera ifatiye microphone no muririmbyi barazifise muko murazunguruka. Naje hari muri 2019. Naje ari mardi nari ngwaye cyane. Naragiye kwivuza bamima malaria bakama imiti nkayinwa igahera ariko ntihagire igihinduka. Wari wonze, wari ufise ibihere partout, wari bizarre cyane. I told you, bamuzaniye je navuga Mungu. Unanipenda lakini hii ni kazi unaleta. Urabona mukobwa ubona ngaho. Sinzi ko afise ifoto na foto ofise cogi. Abakobwa kenshi ni mukunda kubika amafoto mabi ariko nibaza ko afise. Ndayifise. Email foto. Yari bizarre. Tellement bizarre. Yari yaheze yonze. It was too much. Abantu bavuga ko Imana itariho, Imana izo baba bari. Hey, look at this, look at this. Mwabonye? Muramubona? Jo huyu hapa anafanana malimiminia mfuko wa makala. Mama, look at this. Urabona uyu mwana w'umukobwa? Aho ni kera ubunu. Ibi navyo ni vyivugira. Abari kuri live, let me show some things. Murabe. Muramubona? Uyu ni umwana w'umukobwa. Mafi, iyo mishatsi ni wawe. Sinaishi kama nitanga nimeshati. You get this? Ça ce n'est que Dieu, ça ce n'est que Jésus. The only one who can do this, his name is Jesus. Umwe wenye nashoboye gukora ibi. Izina ryiwe ni Yesu. The only one. Il est le seul qui peut faire ça. Il est le seul. Nous sommes no kumukompeta n'abandi. Don't try. Niki uzohura n'abantu ko baraharira Yesu ni ntumwa nyizindi babwiye shut up. Funga kinywa, nyamaza usikufi. On ne compare jamais notre Seigneur. Il est omniprésent. Sumwami nk'abandi bapfa bagasezerwa. Numwami ariho, numwami abayeho. Cyo gutuma je badashoboye kumamagara ngo tugende duharire ngo vuga ko Yesu ari Imana no bahanisha ibitangaza. Musanga bose n'abakizi impumyi. This Jesus is more than too much. Angalia ubinti. Bako matumaini kwa binti mwanafanana hivi. Anaweza akakoya kukiwe kwa nangalia sura yake kisha inaangalia kwa inataka. Jesus. And then you see people, oh, ngo Yesu nicho kimo. Jesus, muibuki ivyo ngomba mvuge. Yami ari Imana, yemeye kwitwa umuntu kubera wewe. Jambo yahozeho. Uwo jambo yahoranye n'Imana kandi uwo jambo yari Imana. Yambaye umubiri munda kwa Maria ikimenyetso cyo guca bugufi. Yagombaze kugira ngo aducungure. Il est le créateur, c'est lui le Dieu d'Abraham. Muri Yohana igice 8 avuga ngo Abraham yarabonye umunsi wanje aranezerwa. Baramubwira you na n'imyaka 50 ifise, arabwira ngo imbere yuko Abraham abaho je suis. Nafise passé, nafise présent, nafise futur, il est omniprésent. Nicho kituma itwa je suis. My God, hallelujah. Amen. This is Jesus. Ikintu kimbabaza ni kimwe, nigihe abakristo basenga bavanga Imana n'ivyaha, they don't know their God. Ikintu kimbabaza ni kimwe, nigihe abakristo batonda mu ishengero badatinya kuja mu busambanyi, badatinya kuja mu bapfumu. Rimwe na rimwe ndarira nkibaza what kind of head. Hari umuntu azaga okay, na una indi choice negeza kumwihanganisha ndamarike ko ejo hazoza ari heza. But I cry sometimes. Umwami nk'uyu umuvanga gute? Umugore wese afise umugabo amukunda neza, umugore wese afise umugabo afise ifaranga rikwiye amwitwararika, biragoye kwa muvanga. Mumbonera Yesu atari umugabo yujuje ivyangombwa. Bigenda gute kugira ngo mumuvange n'ubucafu? Bigenda gute kugira ngo mumuvange na n'importe quoi? This time now, urageze ko umukobwa avyuka. Edis, niho tugeze mama 2023. Abakobwa baza gusenga igisimba bagatamba, kuwa mbere bagatamba ndomboro ya solo. Nani soni bagira? Nani soni bagira. Acha yibaza ngo sindiko ndamubona. Umengo je kumubona nivyo bizomufasha kuja mu ijuru. Udatinya Yesu yakuremye. Jewe ninyushaka iki. Abasore bubahuka gusenga no kuvanga no busambanya. Abagore bubahuka gusenga bafise abagabo bo hanze. Abagabo bubahuka kuzana imitwe yabo minini mu ishengero ngo tuyikoreko. Badatinya. Iyo ndiko ndavuga bina acha avuga ngo sinzosubira kujayo. Ureke. Buje wanzani iki. Waza wangize iki? Ivyo fise ori participation ya. Akundi mana wasanze fise V8.
urambabarira sinkunda gushavuzanya ariko ndakunda kuvuga ukuri binauma. Simvuze ngo umuntu niyogwa ariko ugwe urire. Apana umuntu aca bigwamwo avyogeremwo abibona ubuzima yanika amenyo kuri Yesu yuzuze mu ndimi riri yuzuze kubitana any kind of things. Amtanisame, that's who I am. Ici parti ya message yanje ni message yanje principal. Umuntu yibaza ko nigisha kwihana n'umuntu atanyumviriza. Nushobora guhura na Yesu muri aka kageni, nushobora guhura na Yesu muri dimension. Ugume umuvanga. This Jesus. Uyu Yesu yagize umukobwa like this. Uyu Yesu yagize umukobwa gutya. Umbonero ko nari umukobwa mwiza. Bamaze kubura ingwara ndagenda mutante mu mirango. Pastor Bertrand arambona, we yambwiye ati nkikubona nakora amosozi. Yaransengeye acambwira ariko mardi zoze uhure na daddy. Bertrand n'umuhungu wanje yaramusengeye bwa idosiye ni difficile. Uzogende kwa general, uzende kwa daddy. N'abaganga barungika kwa generaliste na specialist banda. Chandaza ari mardi. Navyuze 5 ndaza. Byarangira no gutambuka kubera imwe mu byari nkeya. Shitse uransengera. Ninje muri biro twa ndakubwira naguma gusandira nkabura ivyo mvuga kubera naje narengewe nari amukiyo nkiraba nkaraba n'ifoto yanje ya kera nkavuga ne uyu ni Aristine canke nge barundi nari nonze ku buryo naje nabitahura kuno ngana ubu ndashika aransengera ntashe umunsi wa gatatu canja mu bitaro ntangura kwibaza none gutansengera ngacanja mu bitaro kandi ntari bwaje mu bitaro ngo rije nakurungitse yego canda naravuye namaze iminsi 3 nyene ndataha mardi ndongera ndagaruka uransengera kandi dimanche chansubira mu bitaro ho nagiye nshika bandera isashe zibiri z'amaraso njamo mbomboni muhira bari bataye vyizigiro babona ko vyaheze byose barakora ariko bikanka mama raone yaja muhira ngo mbe kumengo ari sinavuye mu minyota nibiki ko asigaye suko anje ngaca nigira mu cyumba kuririrayo nyene ariko mvuye mu bitaro navuye mu bitaro kuva kwanza navuye mu bitaro ndashika mbandanya ndaza gusenga gusa naone nivyanyorera kubera inguvu natambuka intambwe imwe ngaca nduhuka naba mukavumo kwa Grand Sœur jedi nkaza nagenda ndaruhuka sinakubita na paji bintara haricara hasi ngo nduhuke dutashe mwijoro umva mbwiye tubure ndagusinyiye ko uzo turataha 18h ndambwira ati ako no taha 18h mba nga hafi ndagiye muhira igitangaje nuko natashe muhira ku matafari nkava ku matafari nja muri seti inguvu narazironka nkashika kugeza yaho inguvu ziza ndatangura kumera neza hama muri 2020 kuva mu kwindwi kwa 2019 nari bwaje mu maregle muri 2020 mu kwa kabiri turiko turasengeneye hari mu kwa kabiri nyene ucubwira tibwira uri hafi yawe ti urakira igitangaza cawe umukobwa twa twicaranye cyambwira ati urakira igitangaza cawe nashe muhira ndyamye mbyutse sanga nagiye muri regle ntahora ndabiheruka abaganga barambaze nkabwira ati ni kubera iki nakibona nakija mu misi yanje acha bagwa mwambaze ucanga ufisi ndatoya ntanda mfisi baguma bamfise ndamunda avuga ati ntanda mfise sinzi ikibazo gusa cyabaye uwo munsi cyambona biraje ndavuga ati Imana ishimwe ngarutse mardi ndashinga inahe je bamubona sinzi ukuntu novuga sinzi aho mpera ndi naye yigendera naje namaze kuyakira ko nsinziye mwijoro nza kuvyuka gusa napfuye kubera ukuntu nari meze n'ibyari bitahuritse naricara mpagurutse kugira ngo ntambuke nabanze kwanza guhagarara kwanza kugira ngo imwemu ziyegeranye neza mpeme bwe ariko usigaye uririmba usigaye ndirimba nari natsinda kuja muri korale kubera ko je nyene narikengera ariko misi yose nje ngaha numva ntanye ibyizigiro kandi misi yose dimanche ngomba ndinacafatwa n'umusonga kugira ngo nsibe ariko nkavuga ati ndagenda buke makashitse
igitangaje nashika ku muryango ninjiye wa musonga wa Cuhera nkavuga ati sinoja muri kora kubera sino resista kuno bahagarara ariko naratimbishije le 14 z'ukwindwi muri 2020 niyo ninjiye muri chorale nkaguma numva nyene nigunze ukuntu nkabona umengo bava banyinuba ariko Imana yarashoboje n'ubu ndashikamye kandi uri umwe mu baririmbyi beza kandi ndi mu baririmbyi Imana yarakoze nagumye nicaye ngaha biranka ko nikawusha byategerezwa kwa Imana yarakoze cyane amashimwe cyane kumwe shira ibiganza hejuru umwe gira icyo mubwiye mubwire ngo ivyo byose ni wewe ivyo byose ni Yesu haleluya madota akiri no telefone abana beza baguhamagare ibihe byiza byinjire kubaho kwawe kubukwa karorero I bless you in the name of Jesus my God vuga urakoze Yesu